Bonjour Chris. Mwaramutse Chris, ndabashimiye ko mwampaye uyu mwanya wo kuganira namwe. Bonjour. Alors, je suis Oran Siri. Nitwa Oran Siri, nkaba njejwe urubuga rwa Gospel Vision. Urwo rubuga rujejwe gusangiza ubutumwa bwa Yesu Kristo biciye mu ndirimbo, mu gushinga intahe kugira ngo bikomeze abana b'Imana. Nkaba nshaka gutangura ndababaza iki kibazo. Chris Ndikumana, ni kubera iki tutababona mu biganiro canke mu gutanga ibiganiro ku bandi bantu? Dans des émissions ou dans des interviews. Ok, vous n'êtes pas la première personne à me poser la question. Ok, ntabwo muri abambere bambajije ico kibazo. Abantu benshi abanyamakuru barambaza ico kibazo mu biganiro, bifuza yuko noganiriza abantu. Je nkabaza nti mbe mu bishakira iki? Bati turashaka kumenya vyose kuri mwebwe, ubuzima bwanyu, ico mukunda hanze y'urusengero. Nabaza igituma bagacambarira ngo ababakurikira barashaka kumenya vyose kuri mwebwe. Je rero birambangamira gatoyi kubera yuko mba numva yuko noteba ndiko ndivuga ko kandi jewe umuhamagaro wanje no kuvuga kuri Yesu. Icankenegwa jewe nibaza ko bose bankurikira banyumviriza bakeneye kumva ico mvuga kuri Yesu. Numva ntashaka mfise ryo guteba nivuga ko jewe numva nifuza yuko mvuga kuri Yesu. Sindiko ndavuga ko bakora nabi bakosa mugabo ico mpamagariwe, ico nahamagariwe numva ishaka ari ukuvuga kuri Yesu. Nico rero gituma ntakunda guteba marisaha mu kiganiro ndiko ndavuga ku buzima bwanje, ivyo nkunda, ibara nkunda, ivyo nkunda n'ivyo ntakunda. Je numva ko ishaka ari ukuvuga abantu bakine kumenya Yesu ninde, ijambo ry'Imana riravuga iki ku buzima bwabo. Nicyo cyambere. Cya kabiri nuko iyo watevye kuri ivyo biganiro mu televiziyo ucuba umuntu ameze nk'ikirangire nk'abandi ba star. Kandi twebwe ico twahamagariwe no kugira ngo twamamaze Yesu abari waba ikirangire canke umustar. Numva atari jewe mpamagarirwa kuba umustar, ahubwo kuri televiziyo ntiduhamagarirwa guteba turiko turavuga kuri twebwe, kuko abadukurikira basanga batanguye kutwigana, bashaka gukunda ivyo dukunda, kuvuga nkatwe, ugasanga batugize ibigirwamana. Twe rero ico duhamagarirwa no kwerekana Yesu no kumwamamaza ari we ba umustar, ikirangirire, abantu bamukunde bamukurikire. Jewe nkaba ndi ngaho rero kugira ngo ndabahagurukirize gukunda no kurondera Yesu. Umunsi umwe kumbure nzovuga ku buzima bwanje, ndafise n'umugambi wo kuvyandika ku gitabo. Sindavyanka mugabo kuri muri uyu mwanya muri kiringo numva nifuza kuvuga Yesu. Sintinde kuri jewe, narayivuze mu ntahe muri televiziyo, naravuze intahe yanje iteba ku ngorane nagize mu buzima bwanje, ukuntu nagiye mbona ukuboko kw'Imana n'ivyo nkunda kuvuga. Sinkunda kuvuga vyinshi nashitseko, ibintu nagize nk'intsinzi, mugabo je nkunda guteba ku ngorane naciyemo kugira ngo bitera akanyarigabo abariko baraca mu ngorane nk'izo onye. Nivyo bakeneye, nivyo bakwiriye kumenya, kugira ngo bakumenye uri mu bukene vyagenze gute, uri mu ngorane vyagenze gute, Imana yagutabaye gute. Nivyo rero numva vyo basubiza inkomezi. Ivyo rero nivyo ndiko ndavyumva, kandi nibishasha kuko kera nkigira kanguka abantu ntibari banzi vyara audio gusa. Ubu rero barabikeneye mugabo cyari ndibaza ko nagusubije neza. Merci pour votre réponse. Actuellement, il y a une photo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Urakoze kunyisha umuduhaye. Muri iyi minsi hari sanamu yanyu iri ku rubuga nkoranyambaga aho bababona mukoresha ibimenyetso bya Satani. Hari ico mwa mubiziko? Ah oui, la fameuse photo. En fait, les francophones viennent de découvrir la photo maintenant. Moi, je le sais parce que mu bisanzwe abakoresha ururimi rw'igifaransa iyo foto barayimaranye igihe bayibonye, mugabo jewe ndazi ko ari abantu bakurikirana kanguka barungitse iyo foto. Mugabo iyo foto iramaze nk'amezi 6 iriko iracicikana ahantu henshi, cyane ku bakoresha ururimi rw'ikirundi. Mugabo jewe sinokwifuje gufata umwanya ndiko ndisigura kuri ivyo, mugabo numvise ko ari vyiza gutanga umuco kugira ngo umuntu avugishe ukuri kuri ivyo.
ariko ivyo ni ibintu bidutesha umwanya, bidusamaza kugira ngo tubite ku mwanya, ntitukoreshe umwanya wacu twamamaza ubutumwa bwiza. Mugabo ubu numvise yuko ari igihe cyo kubiganirako, kuko mu gihe giheze sinavyitako cyane, mugubu uyu munsi numva ari igihe gikwiriye cyo kubiganirako, kuko nabonye yuko abantu benshi babitebako ahari ukuri batazi. Kuko kuri iyo foto urabona je mpagaze, hariho umusore yicaye, ariko tudugije intoki dukoresha ikimenyetso bofata nk'icya satani, cy'abakora satani, cy'abaframason n'abandi, bakabigiranya n'amafoto bavanye kuri Google. Byagenze gute rero? Hari mu 2014, hari umwaka umwe mbere y'uko Kanguka itangura, hariho ishirahamwe ry'abanyamerika ryaje mu Burundi gufasha abana bafise ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Jewe rero nakoranye n'iryo shirahamwe. Uyu musore amubona yicaye akora ico kimenyetso, yari we ayobora abo bana babana n'ubwo bumuga. Jewe rero nakorana n'iryo shirahamwe kugira ngo mfashe abo bana, n'ubu turacakorana. Sino bivuga ko idonido muga mu majambo makeyi, ivyo mubona kirya kimenyetso ni ibimenyetso bavyita amarenga y'ababana n'ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Umuntu yafashe iyo foto ni umunyamerikakazi ayoboye iryo shirahamwe. Ico rero n'amarenga mu rurimi rw'abo twokwita ibiragi, bisobanura ngo ndagukunda, I love you. Mugende mu birondere mu bitabo vyabo nico bivuga. Jewe narigeze kwiga rero urwo rurimi rw'amarenga, muga sinarubandanije kuko rugoye cyane. Ariko abo baba bagifise amakenga nibagende kuri Google, barondere ku mbuga nkoranya-bumenyi, barondere ngo ndagukunda mu rurimi rw'amarenga, muca mubona yuko cahaza ico kimenyetso. Muca mubona amasanamu menshi, murondere ku masanamu muca mubona yuko ari cyo kimenyetso gica kiza. Nagenda bisigure neza gatoya ngaha, kuko ndumva ko bamwe bashobora kutatahura neza bavuze ngo imvugo y'amarenga, bamwe cancana abarundi ntibumva neza ico bisigura. Ugiye kuri Google ukandika je t'aime dans le langage des signes mu gifaransa, canke I love you in sign language, ugacugira kuri image ucubona izo ntoke. Rero aho bitandukaniye hari urukumu n'urukotoki rukurikira n'urutoki rwa nyuma, nivyo vyerekana ko I love you. Kuri iyo foto muko murabona urutoki rwoco risigura. Itandukaniro hari najya amasinye y'abasataniste, nta rukumu rurimwo, ariko urwo rukumu rurimwo muri iyo nsinye y'ibiragi bivuga ngo ndagukunda mu rurimi bakoresha abaragi batumva. Nubwo butumwa twatanga yuko ndagukunda. Hariho bari abavyitwaje bavuga ivyo vyose vy'abasataniste n'abaframason, ariko ntaho bihuriye. Ariko bayogwa n'umuko bazoca babona yuko ico mvuze ari ukuri. Abantu bari baza iyo sanamu yavuye hehe? En fait uwo mugwi w'abanyamerika wari waje gufasha, urimo n'abantu batavuga batumva bavuye muri Amerika kugira ngo bafatanye n'abo bana b'abarundi. Twarafashe rero ifoto twese turiko turakora iyo sinye yo kuvuga ndagukunda, I love you. Ciwe rero sinavyitayeko, nagize nk'abandi ndabwira abantu ndabakunda. Hanyuma nyuma yaho abantu baranyandikiye ngo urabona ngo nawe usiga gukora ibimenyetso by'abasataniste. Jewe ndavuga nti vya bintu birakomeye rero. Hanyuma ndafata ayo mafoto ndayavana ku mbuga za Facebook, kuko urashobora gusigurira umuntu umwe, mugiye babaye benshi ntiwobona umwanya wo kubasigurira bose. Iyo foto rero yaje kugera gucicikana gute? Uyo musore mubona ku ifoto niwe yakwirakwije iyo foto, kuko amaze iminsi nawe ariko aragwanya, avuga ngo afise ministère ngo yo gutoteza Kanguka, yo kuyivuga nabi, yo kwicyoza. Yaciye afata rero iyo foto kugira ngo yerekane abamukurikira yuko banzi, naho banzi bazi ko ivyo mvuga ari ukuri. We rero avuga yuko atagwanya ivyo nigisha, mugabo atanga agwanya intahe zivugwa ko n'intahe yanje yuko ndayikoresha kugira ngo mbone amahera.
akavuga ko ndi umuswaganyi, umuntu w'umwescro. Umuntu yarambariye ati mbaye umuntu ngo ndiko ndahemba abantu kugira ngo akore ziriya ntahe, noca mba umuntu atunze rwose. Je naramariye nti biramaze imyaka 9, ariko nawe amaze kuyikwirakwiza, nawe yarerekanye yuko yariko arakora iyo sinya, abantu barabaje ngo nawe uri umusatanista, arabura icyo avuga, aratanga isiguro nyinshi, mugabo urabona ko bimunaniye kubisigura, ko akondana, ko agwanya ikintu kandi nawe yaragikoze. Naho rero vyahereye abantu bafata iyo foto bakemeza yuko ngo Chris Ndikumana n'abandi umusatanista. Nagomba mwumve yuko jewe ntariko ndisigura, ndiko ndatanga umuco ku bintu abantu babibajije. Abantu bashobora kugenda kuri izo mbuga, kuri Google bakarondera. Abantu rero bifuza kumva yuko noba ndi umusatanista bazobona bene ivyo, bahere muri ivyo onye. Mugabo abantu bifuza umuco nibo ndabikoreye kugira ngo basigurire, ariko sindiko ndisigura. Umuntu yarambariye bakandungikira ama video bavuga ngo Chris Ndikumana ngo ni umupasiteri w'abazimu. Je birantwenza cyane ko jewe ndazi wantumye, ndazi uwo nkorera. Ubu rero natanze insiguro, abantu bojuza kuri internet bakaraba insiguro zitandukanye, bakabona iyo foto je mpagaze, uwo mujeune yicaye, hariho iyindi foto bacu bashirako bakavuga ngo ni ikimenyetso cy'abasatanista. Difference iriko mwe mutomenya mutabimenyereye nuko kijya gikumwe kiri kurya kimenyetso cy'abasatanista ntikiboneka mugabo mu rurimi rw'amarenga yabo twokwita bari bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, igikumwe urakibona, ariko kuri sinya abasataniste mu bisanzwe kijya gikumwe ntikiboneka. Mugo ivyo bisaba yuko woba umenyereye urwo rurimi rw'amarenga nayo masinya abasatanista. Ivyo rero nivyo novuga bikeyi ko niyo sinya satanike ataho bihuriye, mugabo nibabona ibindi bimenyetso vyo kuva ko jewe ndi umusatanista, ni mwe mu yera azombera igihamya kantangira intahe. S'ils ont d'autres raisons pour dire que je suis sataniste, il n'y a que le Saint-Esprit qui va témoigner. Comment vous vous sentez quand les gens disent que ni vous gute êtes mwiyumva iyo abantu bariko baravuga ko mukorera satani canke muri umusatanista canke muri umupfumu? Que ça me décourage. Jewe ntibituma ntakaza ingufu, ahubwo birantera ingufu n'inkomezi, kuko abantu bari bagigwa ivyo Yesu yavuze. Yesu yarabwiye intumwa ziwe, muga yariko arakora ubuvugishwa, ariko arahanura. Muri Matayo 5 umurongo wa 11 yaravuze ngo muzoba muhiriwe niba bacyoza, niba bagwanya, niba bakubagura, bakabavuga ko ibintu bibi kubera jewe. Abo bantu rero bose bariko baramvuga ku bintu kubera Yesu, kuko jewe sinivuga mvuga Yesu. Niyo abantu bakize ndababwira nti je nkiza, ni Yesu akiza. Batera rero amabuye igiti kiriko ivyamwa, nta giti batera amabuye kitariko ivyamwa. Yesu yaravuze rero ngo murahigwa niba bakubagura, niba batoteza kubera jewe. Nimwabibona rero ivyo kuri YouTube bamvuga ko vy'abasataniste, ngo pasteur w'umukonikoni n'ibiki vyose bijya si jewe babikorera, nuko nkorera Yesu. Hagati narabariye abantu ntimukandungikira ama video nayo ama audio y'ibitutsi kuri jewe, biradutesha umwanya twokoresha turiko turamamaza ubutumwa bwiza. Turafite ibiganiro byinshi byo gutegura mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Cyongereza, nta mwanya wavyo tubifitiye. Mugabo iyo numva bariko barantuka bankubagura banyoza kubera Yesu nkorera, nca numva binezereye, kuko mu ijambo ry'Imana kuri uwo murongo wa 11 baravuga ngo urahigwa. Mugabo muri version y'inkomoko ntibavuga ngo urahigwa, bavuga ngo urahezagiwe. Niba kuvuga nabi bakakugira nabi kubera Yesu. Nagomba rero ndakubari umukozi w'Imana uri kuranyumva, ntibitume ubutakaza inkomezi, ahubwo nibikongerere inkomezi. Ku murongo wa 12 muri Matayo 5 ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni mu binezerererwe. Wa mukozi w'Imana muvuga butumwa, mu pastori, niba kuvuga ngo umurozi utari we, niba kuvuga ngo umusatanisi utari we,
ntugende ngo wisigure, ugomba guhishurirwa yuko uhezagiwe. Kubera iki vyanditse, nimusome ku murongo wa 12 ngo nuko igihembo canyu kizoba gihambaye mw'ijuru. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si je ndabivuze, ni Yesu yabivuze, biri mu ijambo ry'Imana. Yesu yari yabihanuye yuko abakozi biwe bazototezwa, bazovugwa nabi, bazocyozwa, kandi aravuga ati abigishwa ntibari hejuru y'umwigisha. Na Yesu rero niba yarabikorewe, nama numva abantu iyo bavuzwe nabi baca bidodomba ngo bagasenga Imana ati woberetse ukuri, kubera iki bamvuga ko ibiyinye kandi uzi yuko atari byo. Ariko Yesu yaravuze ngo umwigishwa ntarenze umwigisha. Yesu rero niba yarabikorewe, yaratutswe, wowe nambura umwigishwa wiwe, kubera ko udashaka yuko babigukorera bagutuka kandi udasumbya umwigisha. Niba rero wigisha ukanyura ku mbuga nkoranyambaga, abantu bose bakakuvuga neza, bose bakagukomera amashi, ntihagire umuntu agukubagura cyangwa gutuka cyangwa gutoteza, urakwiye kugira amakenga, kibaza namba mu by'ukuri uvuga ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Kuko nk'uko muri Matayo 10 ku murongo wa 25 bivugwa yuko tugomba kubaho nko mu byo Yesu yabayemo. Yesu yaratutswe, yaratotejwe. Ku murongo wa 25 aravuga ngo ni barise nyene inzu ngo ni Belzebul, umutware w'amadayimoni, kubera babona ibitangaro akora. Bakavuga ngo Yesu ngo ni dayimoni, muga idayimoni rikuru Belzebul. Akavuga ati ivyo, kubera ivyo abigishwa biwe rero abamukorera bazovugwa ko bene ivyo onye. Kuko namba rero Yesu yaratutswe, yaravuzwe ko bene ivyo onye, ntaco bintwaye rero, kuko yarabivuze yuko n'abigishwa biwe bazoca mu vyo yaciyemo. Kero naco bintwaye, kubera ko abo bantu badutuka, batwita abarozi, batwita abazimu, bariko barashira mu bikorwa ubuhanuzi Yesu yasize atuvuze ko. Bariko rero baraduhezagiza, bariko rero baradutuma dutegurirwa igihembo gihambaye mu ijuru, kuko ivyo tuvuga vyose biva kuri Yesu. Abo rero bariko baradutuka, bariko bakoze ngo ministère yabo ngo yitwa ngo ministère yo kwagiriza no kurega. Iyo ministère yo kurega no kwagiriza abantu no kubatoteza ntaho yanditswe muri Bible. Yohani 3 umurongo wa 17 haravuga ngo Imana ntiyohereje umwana wayo mu isi kugira ngo acire imanza isi. Uribuka ko nacagiye cyawa mugore w'umusambanyikazi, Yesu yarabajije ngo ntawaguciriye urubanza, acamubwira ati nanje sindaruguciriye, genda ntusubire gukora icyaha. Yesu ntiyaje gucira imanza no kwagiriza isi. Abo bantu rero birigwa baca imanza, batoteza, bagira gute, bariko barakora igikorwa gitandukanye n'icyo Yesu yakoze, n'icyo Yesu yari yarazi. Donc bakorera uwundi mutware atari Yesu. Abo bose abapasiteri cyangwa abandi bakunze gucira imanza ngo ubutumwa ngo butinda ku bintu by'ubutunzi bya prosperite. Ubundi bagaca bacira imanza iyo babonye ibitangaza badasanzwe bamenyereye, bagaca bavuga ngo ujya n'umurozi, ngo ujya n'umukonikoni, ngo akora ibyo bita maji. Kandi mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 4 Paul arabivuga ati ubutumwa bwanje ntibushingiye ku majambo kugira ngo ndabasigurire, ahubwo bushingiye ku nkomezi z'umwuka n'inkomezi z'Imana. Babona ibitangaro bitangaje bagaca bagira amakenga. Mu by'ukuri no muri Matayo barabivuga yuko ibitangaro atari byo vyerekana gusa ko umuntu ari umukozi w'Imana. Sico kimenyetso cyonyene twoshingira ko tuvuga ko umuntu akorera Imana. Oya, mugabo ivyo iyo bije bikurikira ijambo ryo kwihana. Abantu rero bakurikira kanguka, murabizi yuko
muri kanguka twama dutanga ubutumwa bwo kwihana kuva ku wa mbere kugeza ku mpera z'indwi, duteba ku bantu bihana, abantu bari imboregwa, abantu bari baraboshwe n'ibintu vyo kwikinisha, bama bariko baratanga intahe zo kwihana, bakava muri ivyo bintu barimo bakinjira mu bwami bw'Imana. Hari n'abandi bitavye Imana mugabo baragiye mu bwami bw'Imana, bama birirwa baterefona, batishuza, batishura, bari mu bintu vyinshi vy'ivyaha vyinshi, ababana batubahirije amategeko. Abo bose kuwa gatandatu baratanga intahe, kuko twebwe kuri kanguka jewe ntanga ubutumwa bw'Imana, kwiyeza, kuva mu vyaha, kwihana. Ivyo rero ni ivyamwa vyo kwihana kukuri. Twebwe rero ntabwo turiko turisigura umuhamagaro wa Yesu, ntituri ngaha ngo tuwisigure ko jewe kanguka si ministeri yanje, si umuhamagaro wanje, jewe ndi nk'umuntu abijejwe, mugabo ubikuriye ni Yesu. Kandi Yesu yaratanze ubutumwa bushemeye, aravuga ngo muzobamenyera ku vyamwa vyabo. Kugira ngo umenye rero yuko umukozi w'Imana ari umukozi w'Imana vy'ukuri, nturabire ku bitangaza n'ibitangaro n'ibindi nk'ivyo, wewe urabe ivyamwa vyo kwihana. Uyu muntu aravuga Yesu, aramamaza Yesu, aravuga kwihana, aravuga kuva mu vyaha. Ico nico wotebako. Rero umukozi w'Imana adateba kuri ivyo, atavuga ivyo uramugire ko amakenga, kuko abakozi b'Imana bavuga ivyo gukunda isi gusa, ntibavuge ijuru. Muri Yohana igice ca 10:38 Yesu aravuga ngo ndabikoze naho mutonyemera, nimwemera ivyo nkora. Na jewe rero sindiko ndavuga ivyo gukira indwara za sida, si ivyo vyemeza yuko ndi umukozi w'Imana. Ikivyemeza nuko ari bikorwa vyo kwihana, abantu bavuye mu bwami bw'umwijima bakaja mu bwami bw'Imana, abantu bavuye mu vy'abarozi, mu vyo gukinda, abantu b'abasilamu bagiye mu bihanye bakabivamo. Abagenzwa na Mwuka Wera barumva ivyo mvuga. Namba ndi umukozi w'Imana, abariko barangwanya, barantyoza, bantoteza, baba bariko barabikorera Yesu, kuko Paulo akigwanya umubiri wa Kristo, Yesu yaramubariye ngo Sawuli umpamira iki? Mugomba kumenya rero yuko iyo muriko murangwanya gutyo, muriko murampesha umugisha, kuko muriko muratoteza mugwanya Yesu ubwiwe. Ijambo ry'Imana rero rirampamagarira kubinezererwa, kuko niko bavuga ngo munezerwe niba batoteza, niba batyoza kubera jewe. Nibanezereze kuko igihembo canyu kizoba gihambaye mu ijuru. Ndiko ndavuga abo bantu rero, abantu nkanje bariko baratotezwa, n'abo bantu bihaye umuhamagaro wo guca imanza no kwagiriza no kuregana. Bari ngaho rero bariko baraca imanza gusa, kandi Yesu ntiyaziye guca imanza. Twe twahamagariwe rero kuvuga Yesu, kuvuga ubutumwa bwiza, kubwira abantu yuko abantu bakwiye kwihana ivyaha. Jewe rero ico nabwira abo bantu baca imanza, abo bakozi b'Imana bitiriye Imana bagaca imanza, abavuga Ifaransa, Icongereza n'Ikirundi, birirwa bavuga ibibi ku bandi, nta n'ubutumwa bafise batanga, bashaka kuvuga ku bandi bantu gusa. Je ndabafise ubutumwa butatu. Ica mbere, namba mwibaza yuko ngo je mfise ubwoba bwo gutakaza abankurikira, nashaka babarire yuko sije bakurikira Yesu. Mu Bagalatiya 2:20 si jewe ndiho, ni Kristo uri muri jewe. Abankurikira rero bakurikira Yesu, bakurikira ijambo ryiwe. Iyo ntari mfise ijambo ry'Imana, ntibari kunkurikira. Nta mahera mfise nobaha, ivyo nibihuha ngo jewe ngo mfise ibihera amamiliyari yo guha abantu ngo bankurikire. Ivyo nibinyoma. Sinohera kuwa mbere ngo ngeze kuwa Mungu ndiko ndahereza amahera abantu. Je icyo mbabaza no gutakaza umushahara numwe woja mu muriro, aho kuja mu ijuru. Ico nico cyo mbabaza.
mon premier message ni uguhimiriza abantu baje mu ijuru basange ubutumwa bajana mu ijuru. Icya kabiri mumenye ngo iyo muri ko muravuga ngo genda umusataniste umurozi, mumenye ngo muri ko murampesha umugisha, muri ko murampezagira, kuko uko mubikora gusumvya niko nzosumbiriza ko kubona igihembo gihambaye mu ijuru. Icya gatatu nobabwira ni ukwihana. Nimwihane, murakeneye agakiza, mwemere Yesu Kristo, kuko abaca imanza ku bandi nabo bazocibwa imanza, abacira imanza abandi nabo bazocibwa imanza. Paul aravyanditse ko ngo ntimugaca imanza imbere y'igihe cyavyo. Murabonye yuko ntarinze ndabavuga amazina, bariyizi muriyizi, sindi ngaha kuvuga amazina, gutanga amazina y'abantu, jewe ndi ngaha kugira ngo namamaze Yesu. Ngivyo rero mu majambo make yabibaza yuko ivyo vyotuma ncika intege, oya, kuko jewe nkorera Yesu, abonye barafise uwo bakorera. Ndabwira abakozi b'Imana nka jewe, namwe ntimucike intege, mumenye uwo mukorera, kuko uko babacira imanza, uko babatyoza, babatoteza, baba bariko barabahezagira, babahezagiza, kandi ntidukeneye kubisigura ko ni nka ya mpumyi Yesu yakijije. Abanyedini baraje baravuga ngo ntuvuge ko ari Yesu yabikoze. Arababwira ati jewe n'uyo mu Yesu sinari ndamuzi, sinzi n'izina ryiwe, mugabo ico nzi nuko kera nari impumyi mugabo ndabona. Hariho rero ibihamya, ibikorwa biri ngaho biboneka, bigaragarira bose. Abantu bavuye mu busambanyi, mu buregwa, mu vyo kwikinisha, ku bitera soni, abantu bavuye kunywa amasigara n'ibindi vyaha vyinshi bitandukanye. Ivyo rero birahari, ni ntahe. Abantu bakize za kanseri na za sida, abo bose bemeza yuko uwo dukorera ari Yesu, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga yuko ijambo ry'Imana ritagomba kugarukira mu majambo gusa, ahubwo rigomba kugarukira mu bigaragara, mu bikorwa vy'inkomezi z'impwemu. La parole de Dieu dit que le message, la parole et la prédication ne doivent pas reposer sur les discours seulement, mais ça doit être reposé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Merci Christ pour ces éclaircissements. urakoze Krista kuri uwo muco uduhaye. Si vous me Munyemereye permettez, nurangiza ikiganiro ndababaza iki kibazo. Hari abantu bibaza kubera iki Krista Ndikumana akunda kuvuga ndiho kuri ndiho. aime parler de Jésus. Est-ce une nouvelle doctrine? Ok, encore une fois, vous savez que dans Kangoka, j'aime rappeler la signification de je suis. Il y a ceux qui peuvent penser que c'est une autre doctrine, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est juste pour distinguer notre Dieu des autres dieux. Murakoze. Murabizi ko muri Kangukanama nkunda gusigura isiguro y'ijambo je suis ndiho. Si inyigisho nshasha twakwita doctrine, ahubwo no gutandukanya imana yacu n'imana z'abandi. Jewe rero abantu bamenye muri Kanguka barazi ko namvuga ngo ndiho, mugabo iyo ndiko ndasigurira abandi, ndavuga ubutumwa ku bandi batamenyereye Kanguka, ndakoresha ijambo imana nkuko bisanzwe, nkuko abandi babikoresha kenshi. Ariko abayahudi bari bazi yuko, abaheburayo bari bazi yuko imana yabo itandukanye n'izindi, bakavuga Yawe, Jehova. Hariho abantu bakoresha version ya Louis II bavuga ngo uhoraho, l'éternel mu gifaransa, muga uyo n'umusemuzi. Abasemura nibo bavyise gutyo, mugabo mu rurimi rw'Ibyebura suko vyari bimeze. Ariko turashaka kuvuga ngo uhoraho. Jewe rero ndakunda kuvuga ngo ndiho, je suis, kubera ko nagize yishurirwa kuri ndiho. Mu Kuva igice 3 umurongo wa 14, Mose yabajije Imana ati nzobabarira ko iyo mana yitwa ndi. Imana iramubarira iti uzobabarira ngo uwitwa ndiho. Abangeza baravuga ngo I am, Faransa kavuga je suis. Igikomeye suru uri mu bivuzemo nishurirwa wabigizemo. Abafrancophone bafise ikibazo gatoyi kubera Jésus na je suis bimeze nk'ibisa, mugabo je suis ari byo ndiho mu Kirundi nibitandukanye iyo mana n'imana z'abandi. Ku murongo wa 16 oya si vya kera, kuko Imana iheze ivuga ngo iryo nizo izina ryanje mu bihe bidahera, urungano urukurakuranwa n'urundi. Niyo mpamvu nico gituma nanje ndiko ndasenga, ndakunda kuvuga ngo Imana ya Abrahamu, ya Isaka na Yakobo.
iyo mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo iratandukanye n'izindi mana, kuko hariho impwemu nyinshi, hariho imana nyinshi. Icyo rero nicyo gisigura ndiho. Je rero ndakunda guteba kuri ndiho, kuko iyo ndiko ndasenga ku giti canje niko niyo nkoresheje izina rya Yesu nkunda gukoresha izina rya Yeshua, bisigura Yesu. Na ndiho rero niryo zina ry'Imana, uvuga uhoraho, Eternel, Dieu d'Abraham, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Shama, El Shaddai, Sabaoth, n'amazina nka Jehova Jire. Ayo n'amazina abakozi b'Imana bakoresheje bagaha ayo mazina Imana kubera ihishurirwa bari bagize. Cyo rero ivyo mvuga si kubera ihishurirwa ryanje ku giti canje, mugabo ni ibintu vyanditswe mu ijambo ry'Imana muri Kuva 3 kuva kuri 14 kugeza kuri 16. Abantu benshi bamaze kubimenyera, nabivuze kenshi. Mugubu nagomba nsabe imbere yo guheza kino kiganiro mbwira abadukurikirana kuri Facebook n'ahandi no kuri YouTube, muri ko muranyishura ubutumwa, mumenye yuko hariho abantu baba escroc batangura kubandikira, barafise ibirango vya kanguka, barafise ibintu byinshi bitwaza ukamenga ni kanguka, bagatangura bakabasaba amahera. Niba babariya ngo ni Chris, ntimuze muvyemere. Nababwiye abantu bakoresha Facebook, je mfise page imwe gusa, adresse nimwe gusa, ni Chris Ndikumana. Ivyo bintu vya Chris Ndikumana officiel, kanguka français officiel, ivyo vyose ni ibintu vyinshi barementanya, muga ntaho mpuriye navyo. Jewe page mfise gusa niyo onye, irafise abantu bayikurikira barenga 239. Ivyo bindi si gwanje. Hari ibiganiro mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Congereza biza buri munsi. Iyo mutayibonye rero, iyo ntabwo iba ari adresse yanje. Bakinjira muri adresse yanje bagafasa amasanamu y'umuryango wanje, kugira ngo babereke yuko dukorana vya hafi. Ntaho mpuriye nabo, nibirementanyo bashaka ko mubizera, hanyuma bagaca bajyana mu vyabo bakavugisha utugambo turyoshe kugira ngo baryohere, mugabo ico bagambiriye si ciza. Jewe rero ndagushimiye kuri kiganiro tugiranye, kuko gitanga umuco ku bantu bari bakeneye umuco kuri ivyo onye, mugabo abayoborwa n'Umwuka Wera barumva yuko ivyo navuze ari ivyo onye, kandi icubahiro kibica Yesu. Je te remercie beaucoup pour cette interview, parce que ça va aider beaucoup de gens qui voulaient la lumière. Évidemment, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont savoir si ce que je dis est vrai ou faux, mais nous sommes là pour servir Jésus et que toute la gloire revienne à Jésus. Je bénis Dieu d'avoir rendu ce moment possible et aussi à vous qui avez pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions. ndashima Imana ko yashoboje ko uyu mwanya uba, kandi ndagushimira nawe ko wafashe umwanya. Imana iguhezagire naho butaha. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Nakagaruka ndifuza